Umumenyeshamakuru Florian Irangabiye yaragiriwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu. Florian yari mu mvuto kuva muri myandagaro 2022. Muri nzero 2023 yaciriwe urubanza na sentare nkuru ya Mukaza aronka igihano cyo gufungwa imyaka 10 no gutanga amande y'umuriyoni w'amarundi. Yari yagirijwe niyo sentare icaha cyo kuvogera imbibe z'ubutaka bw'igihugu, atteinte à l'intégrité du territoire national. Yarekuwe rero ku itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 14 myandagaro 2024. Dutandukire inkuru nyamukuru nayo. Ku munsi w'ejo twarababwiye ivy'ikibanza ca Mugera gifise isigura ikomeye kuri kahise ku Burundi. Gukura abarundi ku mico yabo yo kwambaza Imana biciye kuri kiranga hamwe no gufata ibibanza vyari vyubatswe mu kwemera kw'abakera. Hari abavuga ko biri mu vyakozwe n'abamisiyonari nko gutata ikibanza imbere y'uko abakoroni bavogera Burundi. Ku rubuga X, Aloise Batungwa nayo azwi nk'umushakashatsi muri kahise asa n'uwidoga. Agira ati ku mana za Mugera idini Katorika ryahavuye rihahindura Lourdes agasagara ko mu Bufaransa. Ahahora ikibanza c'Imana y'Abarundi hashigwa ikibanza ca Bikira Mariya. Gutyo kiba ikibanza c'idini mu gihe Abarundi bari mu madini menshi. Twovuga ko abamisiyonari Katorika kumwe n'abayandi madini bagize uruhara mu bukoroni. Niyo nkuru nyamukuru tuzakurabira hamwe no Musi. Amahoro cane, ni David, nizere ko meze neza. Hoba hari gukorana kwabaye hagati y'iyo migwi ibiri y'abavamahanga. Bamwe baravyemera, abandi bakabihakana. Twoca urubanza ntitwobivamwo. Ariko reka tugaruke ku vyiyumviro vya bamwe na bariya. Nguravye turere twubatswemo imisiyoni ya mbere usanga ariho hari ibibanza bikomeye vyo kwambaza Imana mu mico y'Abarundi baho hambere. Vyavuzwe n'umwe mu gwaruka gwitavye ikiganiro cabereye Gitega mu 2020. Muri ico kiganiro kiri mu rukurikirane rw'ibiganiro vy'ikinyamakuru Iwacu Passé Composé, ugwaruka hamwe n'abakurambere barahanahanye ivyiyumviro bavuga ku ruhara abamisiyonari bagize mu gufasha abakoroni kuvogera Burundi. Umwanditsi Joseph Gahama mu gitabo ciwe Le Burundi sous la colonisation belge aragaruka ku ruhara Ecclesia Katorika biciye kuri misiyoni ya Bukeye bagize mu gusambura umunsi w'umuganuro wari usanzwe ufise ikibanza kinini ku Barundi ba kera. Umunsi wari ufise insiguro ikomeye mu migenderanire y'Abarundi n'Imana. Mu 1927 Patiri Katorika yategetse umugano wa Mwambutsa kutunamira ingoma. Eka mbere umwami haguseruka mu nyambara bami yaserutse yambaye ikoti y'ikizungu. Mu nyuma uwo munsi mukuru warafuswe burundu biciye mu gutesha agaciro imigigwa yawo. Icari kizira kikaziririzwa mukakagenda ararongogwa. Ingoma kagenda iburirwa irengero na inka se Masaka na Muhabura zagendanira umwami na kagenda zirabagwa barazirya. Ivyo vyose umwanditsi Joseph Gahama avuga ko ari igikorwa ca Patiri Katorika yatwara misiyoni ya Bukeye. Yandika kandi ko abamisiyonari aribo bagondoje umwami kwemera amasezerano ya Kiganda. Abo bamisiyonari barungitse intumwa ku muhungu wa Mwezi Gisabo umugano wa Rugema, maze bamubwira ko umwami yogondozwa akemera ibiganiro aheza hagarika kugwanya abakoroni. Mwezi Gisabo amaze kugondozwa yateye umukono ku masezerano ya Kiganda, Uburundi buratakaje ubwigenge cese. Ayo masezerano yari mu ngingo zorohereza abamisiyonari. Kubera ko Katorika yari yagize uruhara runini muri ayo masezerano, yaciba idini rifise inguvu mu vy'igihugu. Joseph Gahama yandika ko Katorika yacicika idini ry'igihugu, religion d'État. Prosper Shugwe y'Imana, umwe mu batanze ivyiyumviro muri ca kiganiro c'Igitega, abona ko gusambura ibijanye no kwemera Abarundi bari basanganywe yari imwe mu nzira z'abamisiyonari zo gutegura umuzo w'abakoroni. Ngo hari kandi ubundi buryo bubiri abamisiyonari bakoresheje. Ubwa mbere, mu kwiregesha abakoroni nta kindi bashaka atari kuronka amakuru ku buzima bw'Abarundi. Ayo makuru barayandika mu bitabo vyitwa diaries, nivyo vyahavuye bifasha abakoroni kumenya imico n'imigenzo y'Abarundi. Ubwa kabiri, kwabaye kwigisha abahiri wabaribo nkuko vyanditswe muri Bibiliya.
ivyo ngo vyatumye abarundi bahinduka abantu boroshe mu mutwe. Umwigisha wa kahise mu makaminuza Eric Ndayisaba we avuga ko atagukorana kwahabaye hagati y'abamisiyonari n'abakoroni. Avuga ko batari bafise intumbero imwe. Abambere bari baje kwigisha Imana, abandi nabo bari baje kwinjirira no gutwara Afrika. Kucuka abakoroni boba bari bafise ibigwanisho, avuga ko atari ivyo namba. Ngo iyo bibavyo ntihari kuba babo bicwa mu karere ka Rumonge. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje sosubira kuwa mbere.